yera kuko uko iminsi iza niko yabo isigara iraniganira abana mu gihe abavyeyi bose yaba mukuru wa Kenese yaba umukenyezi wiwe bose bari hanze y'u Burundi. Mu muryango wa Kenese bari basigaranye abo bana, mu muryango wa nyina w'abana nabo bashaka kuza kunyuruza abo bana batwara ku nguvu. Umuryango wa Kenese ucuritwara, harapfungwa umuntu wo mu muryango wa nyina w'abana. Mu muryango wundi nawe cavuga bati tuzobereka yuko tubaruta, uwacu mumupfungishirije ngaha kuri zone natwe tuzomutwara mukamazi canke nimuzosubira no kumubona. Nivyo vyahavuye biba. Corinne Nizigama kubona ejo bakibagira ko ubutegetsi buhera, bakibagira ko umuntu yarabaye igihanganga asubira akaba usanzwe. Sinzi n'igituma mu Burundi tutabibona n'ingoga, turiko turabona umuntu nka Bunyoni ivyo yahora ari, tukabona uyu mwanya ivyo ari. Sinzi ako kaborerwa ikintu gahagararako, ariko ni ingwara ifata ubutegetsi bwose bukoresha igitugu. Reka ndabaramutse narabaye ikaze mwese banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri nombonesha kure yacu kandi yanywe ICTV nishene ya YouTube bashikiriza amakuru atandukanye abavuga irya nino, tubashikiriza inkuru ziba zavuzwe mu binyamakuru ivyagarutswe ko ku mbuga ngurukana bumenyi, amakuru tuba twavanye mu masoko yacu mu bisata vyose vya politike, umutekano, ubutungana, agateka kazina muntu n'ibindi vyinshi bivugwa mu kibano. Amakuru tugira tubashikirize na makuru adasanzwe arimwo amabanga y'ibibera mu butegetsi abanyagihugu bato bato batamenya. Hari vyinshi tugenda turabaha, ariko nanone ubutegetsi bwo bugashavuzwa no kubona hari amakuru babwaranyegejwe ariko bukaja ukumva twamaze kuyatangaza. Na makuru duhabwa n'amasoko yacu mw'ubwo butegetsi nyene, ari naco gituma bamwe bikekwa ko aribo baduha amakuru bashobora no kugirirwa nabi. Hari uherutse kuduha amakuru muri kino gihe ariko araronderwa bidasanzwe, aho rero ariko arahigwa buhongo muri kino gihe, akaba ariko aratega ubwoba. Ico twobwira ubutegetsi nuko uwo muntu ataho duhuriye kandi ko ata makuru yigeze aduha. Amakuru twayahawe n'irindi soko, kandi iryo soko ryacu gushika uno mwanya nta kibazo na kimwe afise. Turabandanya kubashikiriza amakuru adasanzwe. Ni nyinyurana riri muri CNDD-FDD, ubwoba ndetse n'umwikeko mu bategetsi. Ni ibintu vyamyeho kuva na kera, aho hari vyinshi bibera mu butegetsi. Twababwiye ukuntu hadutse icuka kibi hagati ya President Ndayishimiye n'umukuru w'umugambwe Reverien Ndikuriyo muri kino gihe ari mu gacerere kadasanzwe. Tubabwira kandi urunani rudasanzwe rurimwo Ndikuriyo, Ndakugarika, Prime Niyongabo n'ibindi bicocoro vyo mu mugambwe CNDD-FDD biterekwa President Ndayishimiye. Ni ibintu biriko biraba, ariko benshi ntibamenya aho igihugu kiriko kirerekeza. Inyuma y'inyinyurana rya Ndikuriyo na Ndayishimiye ibiriko birakogwa mu rwenge rudasanzwe n'uruyere rwinshi, nta numwe rero muri bo yigera avuga ko adashigikiye uwundi. Akarorero muri 2023 Ndikuriyo yabandanije kwerekana ko adatinya kwemanga ko ari mwiragi rya Nkurunziza. Benshi batangaye muri Mukakaraho yatunganya ihiganwa yise Nkurunziza Cup iminsi mike inyuma y'irindi ryitirirwa umukuru w'igihugu Coupe du Président. Ihiganwa rya Nkurunziza Cup akaba yarihaye igihagararo gisumba kure ica irya Coupe du Président. Naho rero ku munota wa nyuma hari imirwi yatinye kwitaba iryo higanwa. Iyo ni nka Messager FC yegukira umuryango w'umuhisi President Nkurunziza na Bumamuru FC ya Gervasi Ndirakobuca. Mwibutse ko umuryango wa Petero Nkurunziza, umuryango usigwa na Petero Nkurunziza muri kino gihe ngo butorohewe. Twababwiye ukuntu hari ibintu biriko biraba muri uwo muryango, aho muri kino gihe Denise Zabucumi batazira mama buntu muri kino gihe nawe asa n'uwunyegeye. Ibikorwa vyiwe ntibikivugwa cane, ahubwo haravugwa ibikorwa vy'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu muri kino gihe Angelina Ndayishimiye afise n'ishirahamwe Fondation Umugiraneza. Akaba rero ibikorwa vyiwe ngo birigijamwe n'amafaranga atari make yavuye mu bihugu bifasha Uburundi. Amafaranga aba yavuye yaje gufasha igihugu akaja muri iyo Fondation Bonne Action Umugiraneza y'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayubaha. Ni mu gihe umuryango usigwa na Petero Nkurunziza muri kino gihe bonekwa ko utorohewe.
mbere yuko perezida Nkurunziza apfa ngo yoba yari yasize abwiye perezida Ndayishimiye ko azomucungera umuryango kandi umuryango utazokwigera ugira ico kena mu gihe umukuru w'igihugu yakoreye igihugu kandi akaba yaranavuye ku butegetsi yemeye ku neza, ndetse bamwe n'abandi bakavuga ko ivyo perezida Ndayishimiye yari yemereye umuryango usigwa na Petero Nkurunziza muri kino gihe atana kimwe gushika uno munsi bararonka, arico catumye havuka ukutumvikana hagati ya perezida Ndayishimiye n'umuhungu wa Petero Nkurunziza, Kere Nkurunziza. Binavugwa ko yoba atakiri no ku butaka bw'u Burundi, harabavuze ko yoba yarahunze. Ayo makuru nta vyemezo afise, ariko haravuzwe ko ico katari ciza hagati yabo. Hari kandi ukunyenyurana kuri hagati ye na Gervas Ndirakobuca. Murazi ko Gervas Ndirakobuca ahora ari umugabo w'ijunja n'ijambo muri kino gihe, nta kivuga, ari mu gacerere kadasanzwe. Igihugu barakirekeye perezida Ndayishimiye ngo acifatire mu minwe nk'uko yavyemeye ko ibintu byose yavyifatiye mu minwe, ngo gutyo rero nimba yarabonye ko abandi bashikiranganje ataco bamaze, gutyo rero barabimurekeye ngo maze agwane navyo. Mu mwaka w'ibihumbi 2023 nyene Reveriyano Ndikuriyo yarerekanye inguvu zimwe mu gutunganya amanama mu majoro mu mihingo myinshi y'igihugu, akaja yambaye imyambaro isa n'iya gisirikare. No muri kino gihe ivyo biriko biribonekeza. Hari inama duheruka kubabwira uyo Reveriyano Ndikuriyo yagirishije imbonerakure, ariko arazisaba komera amagabo kubera ko hari umwikeko ko hari abantu bashobora kwinjira mu Burundi, abansi bashobora kwinjira mu Burundi bakaba bashobora guteza umutekano muke. Ivyo rero yabivuze mu gihe hari intambara ziriko zirahuza abarwanyi ba Red Tabara ndetse n'igisirikare c'u Burundi. Ivyo kandi akaba yarabivuze mu gihe muri kino gihe havugwa ko hari imirwi y'abaroberi irwanya ubutegetsi bwa Kigali iri mu butaka bw'u Burundi, aho twavuga mu ishamba ry'ikibira, aho havugwa ko harimwo FDLR ndetse na FRN. Abo bose akaba ari abansi b'u Rwanda bagomba gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda, kandi bikaba biriko biravugwa ko hoba hari n'abategetsi b'u Burundi bashigikiye iyo migwi. Gutyo rero benshi akafise ubwoba ko hashobora kwaduka intambara umwanya n'umwanya, arico gituma n'umukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo avuga ko abategetsi imbonerakure murantunga zitegerezwa kuhagabira. Red Tabara yasohoye itangazo, ndetse n'umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi nawe agira ico abivuga ko, aho Red Tabara yavuze iti twishe abasirikare 45 harimwo Liyetona Koloneli Simoni Nyandwi Baratuza. Nawe ati muvuga ay'abandi ayanyu mukayicarako. Umuhari witwaje ibirwanisho Red Tabara warasohoye itangazo ku munsi wa gatandatu, aho uvuga ko wishe abasirikare b'u Burundi 45 harimwo Liyetona Koloneli Simoni Nyandwi wo mw'ikambi ya Mabanda, yarasanzwe ari n'icegera c'utwara ingabo z'u Burundi zarugitswe mu ntara ya Kivu yo mu bumanuko, aho zifise icicaro gikuru ahitwa Minembwe mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uwo muhari urwanya leta y'u Burundi uvuga kandi ko hari abasirikare b'igihugu 32 bakomerekeye cane mu ntambara, ubu bariko bavurirwa i Bujumbura ahazwi cane ku izina rya Guantanamo. Umuhari Red Tabara ukamenyesha ko ubabazwa no kuba utegerezwa kurwana n'abarundi bene wabo bashorwa kuri songoye n'intwaro y'agahotoro ya CNDD-FDD. Muri iryo tangazo umuhari Red Tabara ukavuga ko wibutse igisirikare c'u Burundi ko gishobora guhitamwo kwanka gukorera intwaro y'agacinyizo. Umuhari Red Tabara uraheza iryo tangazo uvuga ko utazokwigera udebukirwa gushikaho intwaro ya CNDD-FDD izokwemera bakicarana ku meza y'ibiganiro nyavyo kandi bidakumira, bizotuma humvikanwa itunganywa ry'amatora meza adakumira kandi yemewe ahurikiyemwo imigambwe yose. Umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi Gaspard Baratuza yaciye yandika ku rubuga rwiwe rwa X rwahoze rwitwa Twitter ati Red Tabara bimaze kuyiyangarana igatakaza abasirikare benshi mu ntambara, yaciye yihutira gusohora amatangazo yo kwiremarema, aho ivuga ko abahitanywe n'intambara bo ku ruhande rw'igisirikare c'u Burundi
hanyuma ntigire ico ivuga ku ruhande rwayo ngo ivuge ivyabereye ahitwa Itombwe na Mwenga. General de Brigade Gaspard Baratuza abandanya avuga ati iryo tangazo rya Leta Tabara nta yindi ntumbero rifise atari ukwiremesha kugira ngo ironke n'abandi barwanyi binjira muri uwo muhari hakugandara nk'uko imico y'ikirundi ibidusaba. Igisirikare c'u Burundi ciyemeje kubandanya gukora akazi cashinzwe. Umuvugizi wa gisirikare wa Leta Tabara nawe nyene akaba yahavuye yandika ku rubuga rwa X ko yavuze ko Gaspard Baratuza ariko akora mu nkovu ababuriye muri izo ntambara. Patrick Nahimana akaba yishuye Gaspard Baratuza ati birababaje cane kubona uriko utamba ku mivyimba umuryango wa Lieutenant Colonel Simon Nyandwi n'iyindi miryango yabuze nk'uko mwama mubigira muzobuza imiryango kubashingurana iteka. Patrick yabandanije avuga ati turasubiriye guhamagarira abasirikare b'u Burundi kugarariza ntibasubire gukorera intwaro nkoramaraso. Ivyo ni ibivugwa mu gisata c'umutekano ndetse biriko birabera ku mbuga ngurukana bumenya aho hari intambara idasanzwe y'abategetsi mu gisirikare c'u Burundi ndetse no mu gisirikare ca Leta Tabara. Ivyo tubivuze kubera ko twari tugarutse ku manama agirishwa na Reveriyano Ndikuriyo mw'ijoro aheruka kugirisha ayo manama asaba imbonerakure kwama zirikanuye kuko mw'iperereza rya CNDD-FDD no mw'iperereza rya gisirikare ngo bari amakuru adahumuriza abafise muri kino gihe himirije amatora. Perezida Ndayishimiye nawe muri kino gihe ntameranye neza na Reveriyano Ndikuriyo, nawe yaramweretse ko ariwe afise ijambo rya nyuma, aho rero yaherutse no kwanka ko imbonerakure na Reveriyano Ndikuriyo bambara imyambaro y'igisirikare. Imyambaro ya Ndikuriyo yarabujijwe icese, ya manama y'ijoro yarakuwe ko nubwo harayo Reveriyano Ndikuriyo ngo asigaye akoresha mu kinyegero. Benshi bakibaza ukuntu umukuru w'umugambwe Reveriyano ashobora kurenga ku mategeko y'umukuru w'igihugu. Mu nzego nkuru z'umugambwe Ndayishimiye yarashoboye kugena bamwe mu basoma mbike biwe mu ntango za 2024 niho hasubiriye kuboneka imvugo isa n'itandukanya abo bagabo babiri, aho Ndayishimiye yakunda imvugo aho Perezida Ndayishimiye yadukana imvugo y'uwugira aje mu ntambara n'u Rwanda, nawe Reveriyano Ndikuriyo akaboneka asa n'usukamwo mabisi ibitamenyerewe, we adashira imbere ibiganiro hagati, we agashira imbere ibiganiro hagati y'ibihugu kugira yerekane ko ijambo rya nyuma ari we urifise. Perezida Ndayishimiye yafashe ingingo yo kugara giturumbuka imbibe zose Burundi buhana no Rwanda. Imfungwa rya General Bunyoni n'ihungabanywa ry'abamwegereye bikaba vyaragabanije inguvu n'amanyama yabo mwiragi rya Petero Nkurunziza. Ingingo ihindura amafaranga ibipapuro yarakoze kubo muri urwo ruhande, mu gihe Ndikuriyo yari yaretse ibihangange bimwe biracisha amafaranga kuri konti y'umugambwe. Perezida Ndayishimiye yoba yatanze itegeko ko iyo konti ihagarikwa. Uko niko rero atanduru bavugije bano bagabo bakaba bacungana bakanyinyurana ku buryo bukomeye cyane. Muri 2023 biboneka ko Ndayishimiye ari we yinjije ibitsindo vyinshi kurusha Ndikuriyo, ariko nanone ninde azoje imbere y'abarundi akabaronderera iciza kandi atagiye muri vyo ntambara ndetse n'ivyo kugwanira ibiti. Hari amakuru amwe avugwa ko ibintu bishobora kumera nabi cyane, aho umunywanyi wa CNDD-FDD aba mu gihugu ca Buraya ari we yari yavuze ati ukabona muri kongre yimirije Ndayishimiye arashoboye gukura Ndikuriyo, uracumenya ko Ndayishimiye agiye gutwara Uburundi imyaka myinshi cyane, ariko ukabona biramunaniye kumukura, uracumenya ko n'ikiringo ca kabiri ashobora kukibura. Yanongeye koko abayoboke ba Ndayishimiye basanzwe batinya Ndikuriyo kubera ukuntu yapanze imbonerakure n'ingene yamenye kwiyegereza abasirikare. Ndikuriyo akaba kugwa, Ndikuriyo akuwe canke adakuwe ntankeka ko
ibintu biriko biraba muri CNDD-FDD bishobora kuvyara ikintu kibi. Mu manama yose abandi bariko baravuga ko Perezida Ndayishimiye yasambuye igihugu kandi yacishe ico bikoze ikiringo ca Reveriyano Ndikuriyo co kurongora umugambwe ikirarangira. Kumukura si ingingo yoroshe, ariko iruhande y'ingene asanzwe yarikomeje mu gupanga abatwara umugambwe mu ntara n'amakomine, Ndikuriyo yaranakoze ingendo nyinshi cane hanze, akaba afise n'imigenderanire myiza n'abatwara imigambwe icuditse na CNDD-FDD nka CCM muri Tanzania, ANC muri Afrika y'Epfo. Ivyo birafasha gukomera, ivyo biramufasha gukomera, ariko bikongera bigatera ubwoba Ndayishimiye kuko baca bamera nk'inkuba zibiri mu gicu kimwe. Kugeza ubu Ndayishimiye ntarashobora gushiraho umurwi wiwe utwara umwe mu baserukira ibihugu vyabo mu Burundi. Yaradukoreye umwihwezo ati inyuma y'imyaka hafi 5, kuvuga imyaka 4 irenga, Evariste Ndayishimiye vyaramunaniye gukora umurwi wiwe utwara igihugu. Leta yiwe ni imwe mu mareta ya mbere ajegajega canke leta iri febre Uburundi bumaze kuronka. Nta kintu kinini leta yiwe ishoboye. Ibibazo ni umurengera mu gihe leta itagira inyishu. Turazi ko Ndayishimiye yifuza guhindura leta vuba, ariko abo yiyumvira kuzana benshi usanga bari basanzwe bakomeye mu butegetsi bwa Nkurunziza. Nta bantu biwe afise vy'ukuri. Reveriyano Ndikuriyo aracakomeye kandi ntatinya kumwereka ko amusuzugura. Kugeza ubu Ndayishimiye vyaramunaniye kumuhasha. Gupfunga Bunyoni nta mpinduka iboneka vyashoboye kuzana. Kugeza se ubu CNDD-FDD baracagabuyemwo. Kugeza ubu aba CNDD-FDD baracagabuyemwo mu turwi tw'imihingo bavamwo, no kuvuga ku maregio, nk'uko rero Nkurunziza yabisize. Utwo turwi nta nguvu Ndayishimiye dufise ko, naho Ndayishimiye avuga amajambo menshi, nta kinini arashobora guhindura kugeza ubu. Mu gihe asigaje umwaka umwe gusa ku butegetsi, turibaza nimba azomenya kuyikoresha neza ngo agire ico ihinduye. Ni ikintu gikomeye cane kandi kitoroshe muri kino gihe. Twizere ko Ndayishimiye yashobora kwivyukiranya maze agashobora guhangana n'aba bakeba biwe. Hari byinshi abarundi bataba bazi. Hari ivy'ubutegetsi buba bwagize amabanga adasanzwe, ariko vyose biraja habona. Muri kino gihe haravugwa icuka kibi ndetse no kunyuruza abantu, haravugwa kunyinyurana mu butegetsi ndetse uwo mwanya bafise ubutegetsi baba babizi ko ivyo bakora bihanwa, baba babizi ko ari ivyaha bikomeye, mugabo baribwira ko bo bazobijengajenga ku buryo bitazobakora ko bo bazogerageza bakaguma bakomeye. Nibwo ruhendo rw'ubutegetsi, nico bita akaborerwa nyene k'ubutegetsi, ariko n'ukuri nibikangure impera n'imperuka bino bintu babandanya bizobakorako. Mu kanya mvuze ngo si ukuvuga ko ari umuntu wese kuva hasi gushika hejuru baheza muri CPI bagakurikirana, ntibisigura ngo abo batoyi babikora ntibazokurikiranwa. Naho nyene noba mbese nibisigura ivyo, kuko Gustave yabivuze neza ati ubwa mbere bwo turafise amategeko ahana les crimes contre l'humanité no mu Burundi nyene, kandi ayo mategeko aremeze ko ivyo ari ivyaha bitazota igihe, bimwe bita prescription. Batavuga ngo ce sont des crimes imprescriptibles, kubera ko hariho ibindi vyaha bisanzwe iyo vyakozwe hari kiringo kizwi n'amategeko, kirangiye ababikoze batakurikiranywe, ico cyaha kitakurikiranywe, usanga ico cyaha kice kiba mu mwanya kitaba kigikurikiranwa. Nkuko umuntu yovuga ati womenga icyaha ari igihe gitinda higata igihe cacu, ariko siko bimeze kuri bino vyaha bita crime contre l'humanité. Ubutegetsi buzohinduka umunsi umwe, hazoba intwaro yubahiriza abarundi izokurikirana bino bintu. Cyanyuma aho nyene nongere ko hari CNDD-FDD bakunda kumbwira ngo ico bahora ndondeza, ndamaze kubivuga, ngo nuko 72 ata kintu kimeze nka ndondeza cabayeho, ngo kize kirandika abanyuruje abantu 72, ababiciye abantu 72. Nico bituma nanjye ndababwira nti mwabategetsi uyu munsi ni mukanure, ibihe vyarahindutse. Nivyo 72 nitwaronse abantu bandika bene ibi bintu, ariko uyu munsi biriko birandikwa kandi si yarahindutse. Nimwibaze nk'ubu
iyaba umuntu wese yanyuruje umuntu 72 hari hantu vyanditse ku marezo sosiyo umuntu akaca asoma uvuga uti naka bwa bundi yari umuntu yubahwa kumbe niwe yatwaye se wa naka kumbe niwe yagize ibi. Hari abantu bataba bagifise aho baca, ariko aho babikoye 72 nabo bari bihangange, bari bazi ko ubutegetsi bwabo butazohera. Namwe mutwaba uyu munsi ndababwije ukuri, ibi bintu tuguma tubatohoza ko tukabishira habona mu myaka 20 iri imbere, mu myaka 30 iri imbere muzobura iyo muca, ubutegetsi burahera. Pasike nazwe mu kanya nce nk'ijambo abandi tunasoze kino kiganiro muri ko muravuga ivyo vyo kwandika, kumbure sindi umucamanza kandi n'uburenganzira kumbure bwo kuronka isiguro kubasoma baciye ku rubuga rwa Twitter. Barabonye muri ino ndwi yuko hari umwe mu bakomiseri ahambaye cyane Bertin Gahungu yandika yishura ku vyo mwanditse ku munyandiko kuri Facebook, aho yerekana yuko ivyo mwandika mu vyandika kugira mu camahera kanatsinda yuko abaruhamwa nkamwe mwamufise izindi ngombero zo kurondera kuronka ukuntu mubaho mudandaje amakuru boba fata nk'ibinyoma. Uje yaranwengeje ndabisonye mu bisanzwe naratwenze kuko ku ruhande rumwe Bertin Gahungu ni generale, ni gihangange. 2015 niwe yatwara iperereza mu gihugu hagati, nka jewe ndi mu barokotse kuko nibuka ko yatemberana umutahe wo kumfata, yafata sinzi iyo mba ngeze cyaba yarangize mugabo aratanguye kubona ko bishika inguvu zikagabanuka, agasanga hirya adashoboye kuko yashavujwe nuko hari umuhungu wiwe ari mu bakurikiranwa mu igandagurwa ry'umukenyezi yitwa Rosine yakoze. Mbere hoho yaranandenganije kuko ayo makuru twashize ahabona, yashizwe ahabona n'urwego yahoze atwara iperereza mu gihugu hagati, niryo ryafashe abantu ryagiriza ko bishe Rosine irakoze. Muri abo bagirizwa hakabamo umuhungu wa General Bertin Gahungu, umuhungu yari yiga muri ISCAM, yari koraba intwazangabo mu gisirikare. Yarandenganije burya si jya amakuru n'amakuru y'iperereza yahoze atwara. Iyo ari ni wavuga ati buriya barampemukiye nabo twakorana, ni wavuga ko iyaba mu Burundi umuhungu wiwe atokozwe ko ivyavuzwe byose ngo mvuge ko ajya amakuru y'iperereza atari amakuru yiwanje. Sinavuga ngo jewe nyane naragitohoje ko naronse ayo makuru y'ingene iperereza ryavuze abo bantu bishe uwo mukenyezi, bicaye bitwara muri parke, abo bantu barapfunzwe. Ntabwo ari jewe ndabapfunga, numvise avuga ngo ni jewe ngo ndiko umureko ijwi rya Pasike ubutungane nkuko umengo nafise ingufu zo gukoresha iperereza ko n'abafise ingufu bose banyuruje abantu bo baye bari mu munyororo. Muri abo kandi ndibutsa ko harimo n'uwanyurujwe witwa Desire Manirambona, yahoze ari umukozi w'iperereza, yahoze ari umushoferi wa Bertin Gahungu, yahoze ari umwijigirwa ukomeye cyane wiwe, acakoreshwa mu mabi atari make harimo kugandagura Honorable Hafsa Mosi. Ubu naho yanyurujwe mu mwaka uheze 2023 mu bijyanye n'iyo dosiye y'abagandaguye Rosine irakoze, bamushikana ku biro by'iperereza. Kuva ico gihe Desire Manirambona nta wuzi irengero ryiwe, abiwe ntibazi iperereza ryamushize. Rero ndababwire bene nabo bose baza ko bakomeye uko mwumva bigeraho umuntu nka Bertin Gahungu atangura gutakamba, niko ejo azoba ari domiciye niyo nkuru yatwara iperereza mu gihugu hagati, niko ejo azoba ari Defonse Habarurema, niko ejo azoba ari undi muntu akomeye cyane uyu munsi tubona abandanya muri izi nzego zimara abantu, azoba ariko aratakamba atanguye kubona ingufu yari afise nawe zitanguye guhera. Ego Olivier Kenese, akajambo kanyuma muri kino kiganiro ku muryango wawe uri kuragukurikirana ikibiri